Ibirori vyo kubisikanya mu kibanza c'umushikiranganji wa mbere hagati y'uwakuwe arangiye mu Bunyoni be n'uwagenywe kumukorera mu Ngata vyabereye mu Kirimba kwa Ntare Rushatsi kuri uyu wa kane igenekerezo rya 8 Nyakanga. Arangiye mu Bunyoni yahagurutse mu ntebe abisira Gervais Ndirakobuca aricara, nawe aca arasubira arahaguruka bahana ukuboko n'uwo asubiriye, bose bamwenyuye. Arangiye mu Bunyoni araba mu maso uwitewe kumusubirira, nayo Gervais Ndirakobuca we araba bariko barabafotora. Arangiye mu Bunyoni yaciye abwira abamenyesha makuru ibikorwa nkoramutima asigiye uwo amukoreye mu Ngata. Igikorwa ca mbere twohera ko tuvuga ko kimurikira byose ni igikorwa kijanye tunganya neza kugira ngo ibikorwa vya leta canke ibikorwa vy'igihugu ubuhinga ngurukana bumenyi bushobore kudufasha haba mu gutunganya imigambi, mu gukurikirana ibikorwa canke mu gusuzuma aho ibikorwa bigeze, ico twokwita digitalisation. Barya bahora banebwa, abandi bakanyuruza, abandi bagakora ibikorwa vy'ibice kugira ngo kuva ku rwego rwo hasi gushika ku rwego rw'umukuru w'igihugu ibikorwa vyose bishobore gukurikiranwa mu mwanya mwiza. Igikorwa gikurikira ni igikorwa kijanye n'ivy'intwaro, aho hariho umugambi wo gutunganya bushasha ibijanye n'intara z'igihugu n'amakomine y'igihugu. Igikorwa kigira gatatu ni kijanye no gutunganya neza imishahara y'abakozi ba leta kugira ngo ubusumbasumbane buve mu nzira kandi bikurikiranwe neza ntihabemwo wandya wangura. Ico twona gifatanya n'igikorwa kijanye n'ingene igihugu kibwirizwa kwitaho abakukuruke bagenda mu karuhuko k'izabukuru, nk'uko nyene icubahiro umukuru w'igihugu yabishikirije avuga ati niburiburi ugiye mu karuhuko k'izabukuru ashobore gutahana agashahara yaragezeko, kandi n'abakukurutse kera nabo nyene ntibibagirwe hagire ikigaragaye kuri bo. Tworangiriza ku gikorwa kijanye muri rusange no guteza imbere ubutunzi bw'igihugu, kuzamura ubutunzi bw'igihugu. Umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi Lieutenant General mu gipolisi Gervais Ndirakobuca akaba yihaye hangiro ko azofatanya n'abashikiranganji biwe kugira bashitse umugambi w'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye wo guha umunyagihugu wese ico afungura hamwe n'amafaranga. Ngiye kubandanya la coordination du gouvernement nkuko ibwirizwa nshingiro bwa Republika y'u Burundi ribiduhamagarira, hanyuma turi kumwe n'abashikiranganje bagenzanje turabe yuko umwene gihugu muri ya ntumbero nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi yuko umwene gihugu wese yotunganirizwa atacarinze gusabwa, muri ya ntumbero nyene icubahiro yuko umwene gihugu wese nk'ico afungura eka mbere n'umufuko ukaronka amafaranga. Uwo musi nyene inyuma y'amasaha make ivyo kubizikanya mu kibanza c'umushikiranganji wa mbere biheze, umuvugizi w'umukuru w'igihugu yaciye atangaza amazina y'abashikiranganji 15 bagize leta ya Gervais Ndirakobuca yashikiriye amabanga yo kuba umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi kw'igenekerezo rya Nyakanga.